nukuvuga yuko Azolla ni igiterwa kirandarara hejuru y'amazi hanyuma bakakigaburira ibitungwa bitandukanye byaba ibiguruka byaba ingurube ndavuga ibiguruka nk'inkoko imbata n'ibindi hanyuma ingurube inka impene inkwavu buri muntu wese bivanye nuko agomba gukora kuri Azolla biramufasha. Azolla itugabaniriza ibice 50 by'ibyo tugaburira ibitungwa. Yego. Nukuvuga yuko Azolla uyifise wayifashe neza ukayirima neza imisi yose mu kugaburira nimba warugaburira ibiro 10 ugaburira ibiro 5 hanyuma ibiro 5 bikabya Azolla ukabimwe nababwira bivanye nuko n'ibitungwa ufise wewe uca wagura bivanye n'ivyo uzokenera kugaburira ibitungwa. Umuntu afise inkoko 10 ntakenera Azolla ingana niyo umuntu afise inkoko 100. Umuntu afise inkoko 1000 akenera Azolla nyinshi kuko aravuga ati boje nimba ku munsi ngaburira ibiri 100 ntegerezwa gukenera Azolla ibiro 50. Ni gute noro nk'ibiro 50 bya Azolla buri munsi tugomba tuyitere hajya ubu tugomba tuyitere tuvana ngaha tugashiramwe hajya. Yego. Kubera twebwe niyi wacu dufise yigwiriye tudaha iyo tugomba ni byinshi turaba nk'ibi nyoye gusa ngaha urabona ngaha ko bimwe ahibi ejo nukuvuga ko inyuma y'amasaha 28 hirya ejo ngarutse sanga ibi byasubiyemo. Mwiriwe cyane muramusivanye naho wese ahereye kuri notana kino cyanyu Marius Spark nkuko twamatoye bakorera rero turi hano kugira ngo tubazanire inyishu ya cakindi ukeneye. Turi hano ku inyishu zanyu. Uno musero turi hehe? Twageze mu ntara yagutse ya Burunga commune Rumonge. Twagendeye umworozi umuhinga w'igiterwa citwa Azolla. Ico giterwa Azolla ni Inyinshu Kubworozi bose aborozi bose. Tuvuze aborozi bose bisigura yuko ico giterwa kigaburirwa ibitungwa byose bitandukanye. Ni Inyinshu nimba utarubizi warubona Azolla mu mahanga ariko no muzi mu Burundi yarahageze kandi ni Inyinshu kuri twese kuborozi. Turano rero ico tugusavye ugire sabone subscribe kuri Marius Spark kugira ngo ibiganiro nk'ibinyi ntibizoze biragucika. Twagiye rero turabe mudukurikire twirabire ibyo ko birakorerwa hano muri mu ntara yagutse ya Burunga. Turabahaye bwakeye mushinga ntahe mumeze neza amara cyane. Turababona twashitse aho muri ko murakora ibikorwa bishemeye cyane. Twabagendeye kugira ngo dutorere inyishu babandi twababwiye ati ari ivyo bakeneye ari ibibazo bakeneye cyane cyane kubifunguko byo kugaburira ibitungwa byanyu bitandukanye. Twavuze mu byishi ibitungwa bitandukanye. Akazina kanyu aha turi ni hehe ngira twe twavuze nabi ivyo muri ko murakora hano nibihe? Ego kwizina twa Mahoremeri. Yego. Hanyuma aha turi ni muri province yagutse nziza ya Burunga. Yego. Commune yagutse nziza ya Rumonge. Yego. Neza ni zone Kigwena. Yego. Umutumba witwa Icabara cyangwa umutumba Cabara. Yego. Yego. None murakoze cyane. Turabona amahema hano, turabona amazi asa na vere. Ibi bintu nibiki ubu buhinga uburimyi muri ko murakora? Ego murakoze. Oya samazi asa na vere ahubwo ni igiterwa bita Azolla. Ego Azolla ni igiterwa novuga ni nk'inyishu kuborozi. Umworozi abikora kijambere agomba koroherwa. Azolla canke Azolla bivanye no umuntu avuraza imvugo ko zitandukanye. Nukuvuga yuko Azolla ni igiterwa kirandarara hejuru y'amazi hanyuma bakakigaburira ibitungwa bitandukanye byaba ibiguruka byaba ingurube ndavuga ibiguruka nk'inkoko imbata n'ibindi hanyuma ingurube inka impene
inkwavu buri muntu wese bivanye nuko agomba gukora kuri Azolla biramufasha. Azolla itugabaniriza ibice 50 by'ibyo tugaburira ibitungwa. Yego. Nukuvuga yuko Azolla uyifise wayifashe neza ukayirima neza imisi yose mu kugaburira nimba warugaburira ibiro 10 ugaburira ibiro 5 hanyuma ibiro 5 bikabya Azolla ukavanga. Muravuze ati idufasha kugaburira ibitungwa ikagabanura yayandi madepaso buri kurakoresha uza kugura ibindi ukeneye mu gihe ino iri kurayigabura ikugabaniriza ibice 50. Yego. None tukiri hano rero hari umuntu ashobora kwibaza ati ibi bintu ni bimwe twitwa inyonko yo kuma Yego tubikoze ko turabona urashobora gukora ko cyangwa ukadaha. Yego. Byose birakunda. Yego. Okay, turatubona. Ari umuntu ashobora kudukurikira avuga ati ibyo bintu none duhora tubibona ku mazi biri ku mazi cyane cyane amazi ashafuye. None ni gute mwoshobora kubitandukanya nabijya bindi dusanzwe tuzi mbe ino Azolla nibijya dusanzwe tuzi zo gutora hajya nyene bimeze gute? Oya, Azolla iratandukanye cyane nabijya. Yego. Uko bijya nibaza nta muntu yo bitora ngo abigaburire ibitungwa. Azolla urabona uyitoye reka dukoreshe kano kantu tudahe. Cameraman egere reka dukoreshe ngaha. Yego. Tugirire ngaha. Oya ariko tukiri ngaha anye turabona aha anye iyi ni shashi iyi nayo ni ihema hano turabona harubakishije ama block sima. Yego. Mbe nimwe bitandukaniye hehe ko mwabishize imice itandukanye? Bo murakoze. Yego. Mu kugira ngo tubishire imice itandukanye. Yego. Ni mu nzira yuko abantu ntibafise uburyo bungana. Yego. Hariho umuntu ashobora kuvuga ati bo jewe ndashoboye gukoresha block sima. Yego. Azolla irashobora kuba muri block sima ukayisimanta hasi kujya ko umuntu yubaka urugomero hanyuma ukayitegura ukayirima. Azolla ku bantu dufise uburyo bubayabaye canke amikoro make urashobora kugura isashe urabona isashe ngiyi isashe rufingi urayigura ijya yirabura utegura ikinogo neza ukaraba yuko ata bintu byo itobora birimo nayo ukayitegura ugashiramo Azolla. Yego. Nkuko kandi ushobora gukoresha ihema. Kana uburyo bw'ihema n'uburyo bw'isashe ntibungana. Hari umuntu avuga ati jewe ngomba no yororera mwihema. Undi akavuga ati jewe kubera mikoro make no shira mu isashe. Ubundi akavuga ati jewe kubera mfise uburyo nankama ikuzoguma mpindagura. Reka ndayishire muri block sima. Ivyo byose ni ibintu bishoboka. Jewe kugira ndayishira aha nkitangura amasashe yarangoye. Yego. Kubera yuko amasashe yaratoboka ikantu gatobora isashe ntumenya ngo naka mu nyuma dava twiyumvira ubuhinga bwo kuvuga ati reka umuntu akoreshe block sima kugira ngo turabe yoyo muri make ku muntu afise uburyo yokoresha block sima. Kandi ni nayo iramba. Ni nayo iramba. Kirakomera. Kirakomera nukuvuga uba wirinze kuzoguma uhindagura. Uko yabihema canke isashe. Yego. N'umuntu yoshobora kuza agacumitamwe ikintu rigatoboka hanyuma amazi agaseseka. Amazi avuyemo nta buzima Azolla bikigiye. Yego. Okay, rero tukiri ngaha tugire twige mutwigishe. None Azolla ngiyo onye kugira ngo turabona ngaho onye kumbure ngaho ntayo murashirayo. Oya. Aha anye irahari naho irahari. Kugira ngo ushobore kubona ino Azolla amazi atakiboneka ubona amazi asa na vere gusa ariyo Azolla nyene. Process canke urukurikirane rwanda. Yego. Turabona ni kinogo ntabwo mwashize mu bintu by'ibibagaje mwarimvye murazana ishashi. Yego. Twige gatonye mutwigisha. Yego. Kugira ngo jewe ndagomba kwirima Azolla. Icambere nkeneye niki? Bo mu kurima Azolla. Yego. Azolla ikintu bukeneye na amazi. Yego. Ugakenera n'ivu ugakenera n'amase. Yego. Nivyo bintu bitatu
Azora ikenera kuko ni igiterwa. Yego. Igiterwa rero kirakenera ivu. Kirakenera kandi n'intabire kuko urumva ari igiterwa n'amazi rero ubuzima rero bakibamwo Azora ibamwo iba muri ubwo buzima nk'ikindi giterwa kibamwo. Yego tukiri ngaha anye tugende dutahuzanye okay mwavuze ivu ariko none ivu ko mwamaze gushiraho nk'ayishashi ivu haricari jahe ivu riba ririmwe indani ivu uragira ivu rimeze neza ubona neza ko ritarimwe ibintu biza gutobora isashe canke ihema kuko urumva bloke sima yo nta kibazo bifise aho ushiramwe amabuye ntaco biba ucufata rero ugashiramwo ivu rinoze ndaza kubikwereka hajya muri kijya kinogo twateguye gishasha tugira dushiremo urabona haniho dusanzwe dukorera bo turategura bivanye n'ivyo turiko turagaburira ibitungwa kavuga tuti ubu kubera dukeneye byinshi reka tubwire uko canke kubera irya turiko turayikuramo cane kabiteguriye dutegure n'iyindi rero nishasha tugira twongere dushiremo hema rishasha rero uti kwivu none uba wamaze kugira ukucurishira wakavarinze washikino cyashe yego no kuvuga umaze kugira uru rugomero ubona ko ari urugomero rw'amazi ucufata ivu ubona neza uti ivu nta bintu biza gucumita yasashe ngo ritobore ugasukamwo ivu uri noze uko riba riri kose mugabo ukaraba yuko ritaza kuba ryinshi ngo rize kugira ku mazi nyine ushiramo ivu ryo kugira ngo rigufashe kuronka nyene kuntu donc ritaza kurengera amazi hanyuma mu nyuma ucotegura amase ugira amase ariyo yose bo vyiza nk'amase y'inka amase y'ingurube ajamase ashobora kuba amera nk'igisheshe ushobora kuba amase anoze ari nk'amahenehene ariko iyo wabuze n'amahenehene urayakoresha y'inkwavu urabona amase y'inkwavu n'ay'impene agomba kumera kumwe urashira mu ntuze natwe bwe ngaha turakoresha y'inkwavu tukiri ngaha nyene ayo mase mwatubwiye ivu igitego cyose kirahira ivu amase nayo afasha iki amase afasha kugira ngo igiterwa kigire gitabigwe kugitabira amase no gutabira indimo niyo dushize ku gitoki canke tugashira ku biraya canke tugashira ku kindi kintu amase dufasha gutabira naha uburi gutabira kugira kigira ubuzima ariko ibintu biratangaje none ino Azora imizi yayo ntubona kikora irarandarara ruba nurububi donc ikintu kirandarara ku mazi umva aya mazi abari mw'intabire dufata abari mw'intabire kandi aho ntimanuka igomba igwire gute nishobora kuzura ngo ikore ngo imanuke ishike ku ntuzeye hariya hasi oya yoyo igumirandarara iragwira ikaba nyinshi mugirandarara ku mazi okay ngaho rero muratubwiye ivu muratubwiye amase mwatubwiye kwimba ikinogo gushira kishasi cyayo gukoresha rufingi cyayo kubaka amabloke sima muratubwiye amase imbuto nayo bizoca vyizana imbuto bigenda gute bo muri make Azora ni igiterwa kitagorana mu gihe wowe utagombye kwihona ihona kubera iyiva iva kure Azora iva kure izana indege rero si bose bashobora gushika aho hantu rero nka twebwe tuba twarashoboye kuyironka uca uyizigama kuko Azora naho wosigarana amagarama 10 canke irobo ukaronka ahantu yigumiza ikaguma niwaronka ahantu hangana Tanganyika uzoshiramwo igwire ikagwira muravuze ati Azora iva kure rero nka twebwe tuzi yiva ubu unyejewe rero nanje ndakeneye kuyorora nanzo kwigwa ndafata indege ntushobora kumpa imbuto nkatangura neza cyane umuntu agirwa n'uwundi kuko na twebwe ntitwabirose ngo nuko abantu bose bafashe amarere ngo bagende n'indege canke n'ibindi hariho wakoze ico gikorwa canke nimba ari jewe canke uwundi arayidushikanira urumva nkuko umwe mu bandi bayirose niko nuwundi ashobora kuyironka jewe ari umuntu aje ayikeneye yaba ari kumenya uko babikora canke kukenera imbuto no mwereka uko abikora kandi imbuto akayironka mu gihe yabivuze tukabimutegurira murakoze cyane Azora ntuzokuriwa gusubira urafata indege uja mu mahanga baza ati ngo meza Kenya mu Uganda hehe muri za Europe ngo ndakeneye imbuto za Azora
mu Rumonge irahari. Karibu kwa Emery adupfundishe atwigishe uko dushobora gutera Azolla hama ibinyishu kuri vya bintu tworoye. Ego tukiri ngaho onye. Ikibazo twibagiye kubabaza twa gutangurirako. Ni giki cabatumye uvuga ati Azolla ndayirime. Mbega mu Burundi turazi ntimenyerewe. Si benshi bayizi. Ubumenyi mwabukuye he? Ni giki caciye kibasunikira kubatuma kurima ino Azolla kugira buhiga ubumenyi bwinshi butandukanye kugira ngo ubone Azolla yawe iri ngaha ku mazi yahageze. Ni giki cabatumye? Murakoze. Yego. Bo muri make nibaza ko ata muntu yohava agenda aza kurima Azolla nkuzoyishora. Yego. Je nibaza ibyo bintu bya bikora abantu bake. Kuko umuntu wese yoba yiyumvira kuri Azolla n'umworozi. Yego. Rero nari sanzwe noroye inkoko, nkorora inkwavu. Hanyuma mbona uburemere bwo kuzigaburira. Yego. Niho rero urabona ukuntu amatelefone yaraje atubera nk'inyishu. Yego. Urashobora kuraba uko abandi bariko barorora mu bindi bihugu za Kenya, Uganda, mu gihugu kibanyi Tanzania, u Rwanda n'ahandi ushobora kuba utahura ivyo bariko baravuga. Yego. Hanyuma mbona iki kintu Azolla. Ca rero ngerageza kurondera iyo kiva impamvu hanyuma jewe ca ndayirondera mu nzira kugira ngo inyorohereze kubitungwa nariko ndorora narifise. Kandi kuri jewe nayibonye nk'inyishu Azolla ndabihamya cyane. Kuvuga yuko urabona tubandanije nakubwiye yuko ubu hari kinogo turiko turategura kugira ngo dushiremwo iyindi. Kandi nakubwiye yuko bivana n'ukuntu tuyikeneye. Yego. Hana twe turafise aho kuyibika, turafise aho kuyagurira bivanye n'ivyo niyo tuba dukeneye. Rero iki ni kinogo gishasha. Yego. Iki ni kinogo gishasha nko kibona urabona ni ihema. Ihema rero wewe ihema kujya kuba ibaringana. Yego. Uraritegura hanyuma ukagira. Nk'ubu no kuvuga hatugomba dushiremwo iyindi hageze ko dushiramo. Kuko hariho imisi iri exige donc imisi isabwa kugira ngo ubitegure. Iyo misi rero urabanza ugategura ryavu ugashiramo amase hanyuma ukagira kumburengera ngo ivyo bazakubibabwira neza. Ryavu aha indani ririyo, ivu ririyo ngaha uravye neza uraribona. Iri nibyo. Yego. Urabona kandi ko atari byinshi cyane biza kurengera amazi. Yego. Rero n'amase ngayo. N'amase urabona ko harimo bivanye n'ukuntu ikinogo kingana. Urabona ngaha harimo tugunira tubiri. Naho harimo tugunira tubiri. Muganga urabona ko harimo dutatu. Bivanye rero ni sashe hari abantu ngira baronka amasashe manini cyane. Yego. Arutaha. Yego. Urashiramwo ukagira bivanye n'ivyo ubukeneye. Yego. Rero ubu turashobora gushiramwo Azolla kuko uyu munsi ni wo kwishiramwo. Okay. Turashobora rero gutora Azolla kurabona twebwe tuyikura ngaha dutereye inyene. Dutereye inyene naho dutora iyi canke irya turatora tugasukamo. Ikikura no kuvuga yuko twebwe tugishizemwo hariho imisi. Kurya imisi umunsi uhera nikuta usanga yatanguye kugwira uko maka. Imisi yo gushobora gutora ugaha ibitunga. Okay, nk'ubu unye tugiye dushire ngaha muri kino kinogo. Nkamwe bw'imwe mubimenyereye muramenya ati shira yingana kubonye. None nzoca nimbura ryari kugira ngaburire inkoko, ngaburire ingurube, donc ngaburire ibitungwa vyose. Kuko Azolla igibitungwa vyose. Vyose. Jewe nzoca nimbura ryari ngire shire kuno munsi. Yego. Uyu munsi turi ku munsi wa mbere. Turi ku munsi wa mbere. No kuvuga yuko dushizemo uyu munsi ni misi 14. Kuvuga indwi zibiri. Ukaba wimbuye. Ucutangura guha ibitunga. Ayizoba yamaze gufatana. Ego. Wow. Wewe je ndibuka hari umunsi twavuganye. Yego. Ndakwereka ukuntu ndiko ndabigira. Iki kinogo urazi ukuntu cyari kimeze. Hari kwa gatatu windwi heze. Yego. Urabona rero twari dukenye cyane. Twari dukenye twari tugishiramwo. Yego. Hano kuvuga yuko ubiravye rero uyafatanye. Ubona ukuntu ingana ari iyinga rimwe. Yego. Kuvuga iyinga rimwe ni kwa gatatu windwiza. Hirya yejo. Wow. Ca wumva rero kwa wundi wa gatatu hazoba hageze yuko dushobora gutora
tugaha ibitungwa kandi wimbuye aho wimbuye ikigaruka nyene kacikura ahandi nyene neza cyane ni kuvuga ko Azolla nk'ubu iki kinogo yego dufate nk'ubu nimba mfise ahantu nshobora gutora ibiro 3 buri munsi yego bivanye n'ibitungwa afise yego aha ndashobora gutoraho imisi 2 canke 3 nkadaha bya biro nkeneye 3 nejo nkazogaruka nkadaha bya biro 3 nahijya hejo camva ngaha nkaca njya muri iki kinogo ngiye muri iki kinogo nukuvuga ninaja muri kijya kindi nzotegura nzogaruka ngaha inakura mu yose yafatanye kuvuga inyuma y'amasaha 20 inyuma y'imisi 3 amasaha 28 kuri 72 kuvuga imisi 3 urashobora kugaruka ugatora umva nivyo urimye utavuga ati niyumbuye muri ino nzosubira mu yindi ndwi oya nta misi bimara oya bivanye wewe ni bimwe nababwira bivanye nuko n'ibitungwa ufise wewe uca wagura bivanye n'ibyo uzokenera kugaburira ibitungwa umuntu afise inkoko 10 ntakenera Azolla ingana niyo umuntu afise inkoko 100 umuntu afise inkoko 1000 akenera Azolla nyinshi kuko aravuga ati boje nimba ku munsi ngaburira ibiri 100 ntegerezwa gukenera Azolla ibiro 50 ni gute noro nk'ibiro 50 bya Azolla buri munsi yego ubitegura wow urumva rero turavuza ati turimbuye neje tuzokwimbura nahijya tuzokwimbura ariko bivanye nk'ubu nka mwebwe aha mwagize ibintu binogo muvuga ati no munsi nimbuye aha ejo nimbuye hajyanye hirya nzokwimbura hajyanye wow okay tugire turabe mutwereke bo nk'ubu tugomba tuyitere hajyanye nk'ubu tugomba tuyitere tuvana ngaha tugashiramo hajya yego kubera twebwe niyi wacu dufise yigwiriye yego tudaha iyo tugomba iyo mugomba tugashira hajya bivanye nuko tugomba kwinyaruka kugwira yego ni nkuko naho nodaha inusu ngaha nkapima inusu gusa hashira hajya nkihorera izogwira yuzure hajya hose mu ndwi zibiri rashobora kuba yuzuye yego ngomba naho kwinyaruka ndashiramo byinshi ugize nyinshi iranyaruka okay hariyo turadaha aka kantu aka nakayungi yego urabona ni burya buntu ze ngiro nyene kugira ngo udashe amazi asubirayo uyore gusa kuyora ugomba ugaburire ibitungo yego turadaha shobora kudaha yego wow ni byinshi turaba nk'ibi nyoye gusa ngaha urabona ngaha ko bimwe aho ibi ejo yego nukuvuga ko inyuma y'amasaha 28 yego hirya ejo ngarutse sanga ibi byasubiyemo nico gituma Azolla uyifashe neza ihera ni Inyinshu Kubworozi koko neza cyane dushiramo aha rero ushiramwo shizemo aha rero izocikura yigwize iminsi bye kugera hariya hose yego aha kubera jewe mba mvuga nifisi yigwiriye yego ndashobora no kudaha iyindi ndashiramo ngomba ndadaha hariya ariko nubwo ushiramo utwonye naho no shiramo utwo gusa yego kuvuga yuko inyuma y'indwi zibiri no kuvuga nk'inyuma y'indwi wenda gufotoreye ntuzokwemera yuko ari yantuze dushizemo uyu munsi yego Niyo dukurikirana haburi kinone haburi ki Azolla twitangure ubu ntiziri gurafata amatike uje mu mahanga kuyihiga hano mu ntara yagutse ya Burunga yahageze ngubu uza kumukenera turaza gusiga nimero muri description canke commentaire uzokenera vyinshi uzokenera gutangura buno burimyi bwa Azolla muraba hama abibafashemo ubworozi bwacu utera imbere ntizube kwidoga tuvuga ati ibyo kugaburira ibitungwa byacu byazimvye amaproteine twayabuze byatuzimvye ariko ngiyi Azolla ni Inyinshu Kubworozi ni Inyinshu kuba ari wese agomba gutangura buno burimyi bwa Azolla yego aha rero ikintu cyanyuma tugiye tubabaze yego hari abantu benshi bazokurikirana ino video bifuze gutangura
murashobora kumufasha uzoba yifuza gutangura guhera mu ntango kumurosa imbuto kumugirira swivi byose mu bimufasha neza cyane ivyo turabikora yego kuko nibaza sibo bazoba baya mbere yego hariho nk'aba abo tubana hafi yego umuntu avuga ati je ndafise inkoko nkeyi canke ndafise udutungwa dukeyi reka ngerageze yego tukabafasha mbere nk'abari hafi aho dushobora gushika n'ibintu byo kwiyunguruza vyoroshe ushoboye gushikaho tugashikaho tukaraba uko bariko barabigira tukarako babishoboye tukaraba n'ibiriko birabagora kuko Azolla ukubona umengo iroroshe uriko urayibonuka igasa neza niko ishobora no kunanira mu gihe uyanjanjweko kuvuga irasabwa yuko uyikwirikirana ukaraba ati mbega isa neza uri kuraraba ubu nawe naho utoba ubimenyereye urabona ko isa neza irabereje kuraba yego irasa n'akatsi nyene gatsiniye ukabona ko ari igiterwa gitotahaye nkuko ushobora gutora ibabi nk'ibabi nk'iri babi ry'igitoki reka ndakwereke nk'akarorero ubu wofata iri babi ry'igitoki ukagira uku ugashira ngaha urabona ibi bintu ko ari bimwe no kuvuga ni igiterwa gikenera ko gisa neza naco nyene igitoki kibenze urabibona uravuga ati igitoki canje nikimeze neza rero na Azolla urayikwirikirana kubera ni ikintu kiba kiriko kiragufasha ku byo ubu gikeneyeko mu Kirundi bavuga ngo inka ikamwa ico wayihaye canke ico yariye ni Azolla ni igiterwa kiroroshe gukurikirana ariko kirakenerwa yuko ugenda kuraba ati ntuguma ari kuyora gusa harakenerwa no kuhindura amase karabuki amase yoba ariko yoba yahindutse ubu ntiri kwirasa kwa kundi nkeneye ugahindura amase akuramwe amase ukayasubiza hariya wayakuye kuko urabona nk'akarorero urabona irya nigunira ry'amase twagize nigunira ry'amase twakoresheje urabona iri twararikuyemo urabona aya n'amase uburyohe bwaraheze aha no kuvuga yuko bivana n'ukuntu wewe usigaye ubona ayo iyo ntuze ubigive none nubona ko ari amase kandi urabona ko ari ya mase y'inkwavu zacu ukoresha nuko rero bica bivana n'umwimbo wawe ugomba ko iyo ntuzi guha ukayifata neza wow okay mu kurangiza ni ikihe kintu wotumirira abarundi cyane cyane no video izoraba abarundi abumva ikirundi abarundi bene wacu kugira ngo buno burimyi tubwijukire ni iyihe message ni ubuhe butumwa woha uwo ari we wese cyane cyane umworozi wo mutumirira murakoze yego jewe muri make ikintu notumirira umworozi mugenzanje nuko umuntu wese ico kintu ariko aragerageza na cyane cyane kijanye n'ubworozi yokoresha Azolla Azolla ni igiterwa kitazomuvuna kitazomutuma yuko yangaje umukozi wa Azolla uyu n'umukozi ngo ajejwe gukwirikirana Azolla gusa hakurya ushobora kuvuga ati umukozi ajejwe gutabira indimo canke ajejwe nawe ubwawe urashoboye kuyikurikiranira uko yoba ingana kose kurabona na jewe ibi kubikurikirana birasanzwe no muhamagarira rero buri mworozi wese yuko yokwifuza koroherwa ko umworozi wese akeneye kunguka ikintu bikugabaniriza ibice 50 by'ibyo ugaburira igitungwa mpamagarira umuntu wese ko yoza tukabikora mbere tukaba benshi babikora hamwe usanga n'undi muntu adukurikiranye mu bindi bihugu bibanye nk'u Rwanda na muri Tanzania hari abantu bumva ikirundi ashobore kuvuga ati mu Burundi bararima Azolla mu Burundi tworondera imbuto ya Azolla kuko Azolla urashobora kuyanikira ukayimbura kujya wimbura ibigori ukabibika kujya ukora intuzi itoroto y'ibiterwa bagira amafromire ugafata Azolla uku ibigeze kwimburwa canke kugaburira ibitungwa wabonye ari nyinshi ukayimbura ukanikira ikuma ugasitoka ntipfa ntacikora ibitungwa vyawe bikagenda neza urumva ni ikintu cyo gukora cyane ego murakoze cyane icyo tubabwiye uze kuza kuri Google canke YouTube wandike Azolla
byinshi uraza kubibona ntuhave uvuga ati twaciye umujya twagize gute twarengeje ariko uze kwikorera amarosheshe yawe impera n'impera uzoza hano kwa Emeri guhiga ubumenyi no kuronka imbuto hama twitangurira murakoze rero cyane cyo tubasavye mugire sabone subscribe Monsieur Emeri tubashimire Marius kuri buno bumenyi mudusangije murakoze cyane hanyuma sinogenda ntagize icyo ndakubwira yego je novuga nti reka ndagushimire cyane yego ukigoro ntangere yego n'umuruho bigutera kugerageza gushika ahantu twebwe tudashoboye kwishikira ukadushikana n'uyundi muntu atari jewe wo hasi nka jewe ariko akora ibintu biruko nyene imigambi itandukanye utuntu two kwifasha mubaterure mubashikana ahandi hantu ndagushimiye cyane kandi ndakongeye intege n'uwundi muntu n'abandi bantu bose bazokubona babone yuko ukuri nagushimiye murakoze cyane natwe tubashimiye ibisigaye Imana ibahezagire murakoze cyane